si ibintu bisanzwe nanje okama oya turi ku kazi ndega turi ku kazi director wanje cameraman director tumuke avuge bansome kwanje director hamwe yo bahagaze ngaha akambwira ati eme wotegerezwa kumusoma niko sene yawe ivuga tegerezwa hari gihe twarara duhagaze hari gihe twarara turashwana twavyuka turashwana ku buryo ndabishiramwe n'umwana wanje akagomba kumvugira yibaza ndi mukuri kumbe ndi mu makosa kubesha umuntu mubana mwabanye imyaka 18 nticoroshe na gato kumbure muri ujya mwanya yandondeye iyo nkamubwira ati burya rero nubwo nkunda mfise ikibazo kiniki mu mwanya yarankunda ntiyari kumpeba kandi ntiyari kureka gushika aho yoshitse ngo kubere ingorane mfise sinzi uko azombabarira sinzi ukuntu bizohera cyo kubwanya ndifuza aho yombabarira kuko naramuhishije nivyo naragize amakosa nivyo mugabo nawe nyene n'umuntu arafise gutahura aravuga ati uyu muntu yakivuze yagikoze uko kugira kubera yiketse yuko giye niyo ambwiza ukuri kumbure sinari kumwemera. STV every story matters. Mu nkundire ndabahe mwaramutse inshuti namwe bakunze ibiganiro cyo kuri STV nongera ndabaha nikaze nizira kandi ko muguwe neza amahoro y'Imana bane namwe muri byose nkuko mubona kuri ekra za STV twamaze kuba dufise umutumire novuga ko adasanzwe mu bikorwa vyiwe vya misi yose nivyo tugomba kugaruka ko kumenya mbega koriki abatamuzi mumumenye abamuzi naho bamumenye kurusha kuko bashobora kuba bamuzi mu vyakora ariko mu bundi buzima bataramutahura canke imyidondoro yiwe ikwiye ninde ameze gute kubirika akora ivyakora vyagenze gute n'ubundi buzima mu buzima bwiwe mu muryango bimeze gute ni bimwe mu byo tugiye kumumenya ko tumuzi ku mazina genda muzi kuri meme sinzi ko ari tazina no byose twaza kubimenya ariko kandi amuzi kubera igikorwa akora ca filme ndundi ntanguye kumubona vuba nituzi ko yoba yarabikoze kuva kera mbega amaze igihe kingana gutabikora ariko kandi mu nkundire mbanze ndabifurize umwaka mushasha mwiza ndetse na Noel nziza tugiye kujamo dusigaje imisi 18 kugira ngo turangize umwaka wa 2022 tuje mu mwaka wa 2023 tubifuriza kuzogira ibihe byiza mu kurangiza umwaka wa 2022 ndetse no gutangura umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 ndamuha ikaze ndetse ndanamuramutsa ndakuramukaje cyane mama Ivan amahoro umeze neza uguwe neza muri STV bakwakiriye neza mama Iva turashaka kukumenyera hamwe twese ndazi hariho abatakuzi sibake ariko bivaye n'ibikorwa vyawe turaza kukumenya ubwa mbere bwo witwa gute uri umumama uri umwigeme uri umupapa cyangwa uri umunyokuru bimeze gute izina rya mama na papa ni Munezero Emeline mu izina keshi nkoresha muri industry ya filme ni meme ndi umumama w'abana babiri akazi ka misi yose kwanza ndi umukinyi wa filme niko kazi nyamukuru nkora inyuma ya filme ndikorera utwanje nyene dusanzwe umumama w'abana babiri ariko kugira turonka abana hari abo tubanza kuronka sinzi yuko byashitse uvyara kugwe kumwe kwa Maria birashoboka oya kweri kugira ndo nk'umwana abana babiri umva sinaciye kuri sinakoze nka kujya Maria yakoze Maria mbe yakoze gute wewe utambaza ibintu biri muri Bible ntabyo nzi ndabyumva yuko Maria yabyayiwe umwana adahuye n'umugabo oya guhura n'umugabo no mwibara mwo yareka aho mvuze uko onye wakubwa amenielewa ibyo nyene mugaje ndafise umugabo yego ntacu mu diaspora urafise umugabo sinzi ibyo by'aba diaspora ntabyo nzi ko taye yawe yonyine irateye ubwoba bishobora gushika ugasanga uri guya bamwe bibaho kandi umugabo arabizi kuri guyiwe nawe
so bamenye yuko ufise umugabo ndetse na ufise umuryango muri make. Meme abavyeyi baraca hari bose. Ndamufise umwe, ndafise mama, papa naho nkifise. Pole sana ko byabaye ko byateza kugenda ni imipango y'Imana. Aho nyene kuri kote y'umugabo wawe tuhere kuri ico aratahura ivyo ukora yagukunze mwarumenyanye ubikora bya filme arabitahura cyangwa arigirisha. Hari abantu bigirisha ngo ndabikunda kumbe bageze mu nzu n'inkoni. Oya. Umugabo wanje mu cyamake arabitahura. Arabitahura ni nawe yampaye uburenganzira buniniya kurusha kugira mbandanye kubikora nkuko byari bitegerezwa ko ndabikora. Yego. Meme canke mama Iva rero abantu bashobora gutahura ikiganiro nakoze rafuwa passé turi kumwe na Chamamare ari we Iva ari niko yitwa kandi niko yitwa muri iyo filme hamwe n'umugeme witwa Cynthia. Benshi baragerageje no kunsaba ati turabi iyo filme abandi ati twarayikurikiranye abandi twarayikunze irimwe impano cyamvuga ati ni muntu nzi imbere yo gukuza ivyo mukora ndetse no kuzana impanuro canke ubutumwa tubusangize n'abandi. Ijya filme muri ko murakino no munsi imbere yuko tumenya ibiri ndani wewe umaze igihe kingana gute muri uwo mwuga wa filme? Umaze igihe kinini cyane mu mwuga wa filme, kinini gose kuko ubwa mbere natanguye ntazi ico ndiko ndakora. Kwari nkukwiryohera niko novuga kwikinisha kugenda nyene kugira umwanya uburahera. Mu nyuma haragera igihe ndabifata nk'umwuga. Hageze aho ndabifata nk'umwuga naho ubona ndi uno munsi mvuga filme yanje ndayikora nk'umwuga nyene. Aha twicaranye ni je nahakuzanye ndizera ko atavyo mbona twereke inyungu cyane cyane. Inyungu icyambere unye ndakorera kuri kontra mbanzi yuko ku kwezi mfise aho nkura gatoyi gashobora sinzi ho nabamvuze igihumbi mugabo amenya yuko hari ico ndonka. Ego mugabo kera twarakora nibikorwa ntibinaboneke ko twanabikoze. Je natanguye filme 2008-2009 uko. Ego hanyuma turabandanya uko nyene dukora bijya vya théâtre tuja mu ma repetition mugabo ata bintu vya kamera turaje imbere canke iki. Muri 2008 uko niho natanguye kuja imbere ya kamera. Ego. Okay. Meme cyangwa mama Iva wiyumva gute iyo ubesha umugabo kandi ukamunyegeza ukamubesha ndetse ukanamunyegeza ikintu gikomeye cyane? Iyo garutse ukiyumvira ati kuko ufise impamvu ubesha unyegeje umuntu hari ibyo wanka ko bifa niko twabibonye ariko wewe ugaruka kwiyakira gute iyo wicaye wonyene no kuravyumvira? Mucamake birababaje. Inyuma yo kumuhenda hariho ikintu tuvuga tuti mu mwanya uba uri kurabesha urabona yo kuri mukuri kandi ubufise impamvu uri kurabesha. Wewe ko wafashe umwanya ukabesha uwundi muntu kandi ukamunyegeza ikintu giteye ubwoba wowe uwo bigukorera bike umugasanga umugabo wawe nk'ubu yaravyaye umugabo wawe yaravyaye umwana hanze yamuvyaye ufise umwana wa mbere kuvuga umwana yavyaye ari munsi mu myaka y'ujya mwana wiwawe wa mbere ugasanga rero bingunyegeje imyaka 2 canke irenga wo vyakira gute ko wowe wabesha unyegeza uwundi wewe babigukoreye wo vyakira gute? Hari ikintu umuntu aguhenda akunyegeza kikababaza kurusha. Ngatuma yambwira ukuri kare ibipfa bigapfa ndwi imwe ariko bikazohinduka. Uwo bivuga vraiment. Uwo bivuga kuko hajya uvugishije ukuri uraronka n'umwanya uvuga ati mbabarira. Hako uvuga ati nabyumvise canke nirondereye ukuri bigaca bigorana kuvuga ati mbabarira narakunyegeje. Kuvuga ubukosheje kabiri uranyegeje umuntu uranamubesha ukwanya ni gatatu kandi biranamubabaza kurusha cyane kuko ariyumvira n'igihe gishize akumva ko babaye kurusha. Bijya bintu mu ncamake nagize muri filme biriho bibaho abantu
abantu tukabesha kandi urabona kubesha umuntu mubana mwabanye imyaka 18 nticoroshe na gato. Kumbure muri ujya mwanya yandondeye iyo nkamubwira ati burya rero nubwo nkunda mfise ikibazo iki mu mwanya yarankunda ntiyari kumpeba kandi ntiyari kureka gushika aho yoshitse ngo kubera ingorane mfise. Kumbure nari kubaho neza, nari kubaho nishimye atangorane kurusha muri bijya bihe naciyemo kuko naje sinari norohewe. Hari gihe twarara duhagaze, hari gihe twarara turashwana, twavyuka turashwana ku buryo ndabishiramwe n'umwana wanje akagomba kumvugira yibaza ndi mukuri kumbe ndi mu makosa. Zimwe mu mpanuro wahawe harimo uwaguhanuye witwa mukuru wawe muri irya filme birabone sinzi ko ivya mbere byabone kuko byabonetse tuvyibuka muvyibuka ingene vyagenze ndibaza abayibonye barabibonye ariko mu nyuma guhanura ati uce ku ruhande bisigura ugenda urondera undi muntu w'umugabo ku ruhande urabe ingene ugira system moya mbiri yinjire ucuza nkuko umengo nimbanyi yiyo kibaye kandi kinyoma kigira kabiri ni wongerera ko ico naco ni cyambere narakimenya ico kiciye kijako ari nka wewe kwera ufise inkowe yo muntu we ni wo murasa. Urabona yuko mu myaka yari iheze Zakayo yihanganye arihangana uburyo bwose arihangana umwanya ukwiye kugira arabe yuko yogera nawe nyene kuco yari yifuza ko nawe nyene yari yifuza umwana. Umugabo byaranze iyo nkagenda nkakora nkuko mukuru wanje yarambwiye nibyo bindi bavuga ati kongereza ikibi mu kindi. No muteye inzigo Zakayo ku buryo atokwiyumvira no kumbabarira n'umunsi umwe. Sinzi yuko azombabarira, sinzi ukuntu bizohera. Je kubwanya ndifuza aho yombabarira kuko naramuhishije nivyo naragize amakosa nivyo mugabo nawe nyene n'umuntu arafise gutahura aravuga ati uyu muntu yakivuze yagikoze uko kugira kubera yiketse yuko giye niyo ambwiza ukuri kumbure sinari kumwemera urumva kandi muri ujya mwanya urabona kwa mukuru wanje ntiyari kuntunga ntibyari gukunda none umwana inyuma yaho onye na nyene na papa Iva yari yapfuye nta hantu nari mfise nja nta kundi nari ndi kubigira bica bingora kuvugisha ukuri bivanye n'impanuro naronka kwa mukuru wa aho nyene rero zijya manuro waronka kuri wewe no munsi wibaza ko ari nziza cyangwe nimbi kuri no munsi maze kubona ingaruka nimbi wohanura iki cyangwa wosaba iki abantu bose bizoshikira cyangwa bimaze gushikira wo bahanura gute? Icyambere ukuri ni kwiza kurusha ikinyoma naje ubwanje sinzi ko byaba binyorohera ko babarira ikintu nk'icyo urumva twotahura abantu yuko amakosa arakogwa kandi ingorane zirashika mu mwanya amakosa akozwe kuvugisha ukuri biza kuba byiza cyane kurusha ikinyoma wobitse imyaka yose kandi kikubabaza. Ariko abantu bumva ko kuvuga ukuri ari byiza ntibace bumva yuko wovugisha ukuri bagomba bica umuntu ngo ntuziye ni haruzi ko baca bamwica uvuga ati si hari ukuri gukenewe n'ukuri kubaka ukuri gukiza niko kuri kwiza ariko ububeshi bukiza je ndabushigikira abandi sinzi je ububeshi bukiza ndabwemera kuko nimba mbeshe nshonje nzi kutazakuma iconye bisaba ndakubesha ati nataye canke banyivye impuzu canke banyivye amahera ndakubeja kugira uwo munsi urenga byo onye ntibisa hariho hantu ikinyoma gikiza hari n'ahandi cica urabona ko no kuri je cyari cankijije kuba nari naronse ahantu mba imyaka 18 ashobora kurera umwana wanje neza akaba umusore umva aho onye deje nari namaze kwikiza jewe ndakiza n'umwana wanje uno munsi nimba ndiko ndayerera nabuzi yonje nabuzi yomba umwana wanje abayeho neza aha arameze neza urumva ntibyari kunyorohera ko nzungurukana n'inda mwibarabara ndaramumukora
biranababaza cyane cyane umuntu afise inda. Umuntu afise inda araye mwibarabara ni ikintu kigoye cyane. Oya muri make ubu bigwa mbere nuko inda igiye kwa muntu ku muntu atari mweneyo ugasanga uwo muntu yari yaragukunze cyane ntiwabibona ntiwabiha agaciro ugasanga ubihaye agaciro kubera ko ufise ikibazo naho nyene ntumwereke ikibazo ufise ukarinda kumuhisha n'ukuri ntitwobeshanya n'ububi bunini bugoye gutahura no kwihanganira ariko bibi navyo biriho kugira ngo bitwigishe gutegura ivyiza no guhanurana no kwigishana muri rusange. Ariko aho nyene filme yitwa nimba nihenze amayobera y'ubuzima nivyo amayobera y'ubuzima wodusigurira neza amayobera ico bishatse kuvuga mu ncamake ijya filme uyiravye uratahura neza amayobera yariyo sinzi kirundi kirenze ku buryo ngo nogisigura nk'umurundi nyene w'indani oya uruwo hanze wewe oya ndiwo ngaho vugisha kuri uruwo ngaho Bujumbura ikirundi kiratugora rimwe ikirundi sinovuga ngo noshobora kugisigura cyane ego ariko umuntu akurikiranye ijya filme twakinye amayobera y'ubuzima ku ntango gushika ku iherezo muzobona nyene yuko ubuzima bwari muri ijya filme buyobeye bugoye budatahuritse bugoye kwihanganira bivanye n'ivyo nibiba birimo yego. Sasa igeze kuri episode 4 nimba nihenze yarasoze 4 irabandanya ariko mutegura gushika kuri episode ya kangahe aho onye ntaho cyo no kivuga ko kuko je sindi mubayanditse sindi mubayiteguye ahubwo ndi mubayikina gusa. Okay ariko wewe akafaranga kabaramaze kurya bayikina batayikina ewa oya gusa kuyikina ni ngombwa kubera nk'uwo uvuga ati rahagaze we ntacu kuko agafaranga wara nohomba kuko ibirimwo nari nkeneye ko bisohoka kugira bigashikira ku bantu ari byigisha bigashika kuri bamwe bikenewe kwigishako ego urumva sinonezerwa mvuze ngo hamwe ngo no musi ngo yohagarara ngo nonezerwa oya turifuza kubona twaye tubatumire abafana bacu abafise umutima abagize amahirwe yo kudukunda twebwe canke kutubona kugira ngo ivyo tuberetse babibone nibaza yuko bifise impamvu vyabereyeho tubarungika kandi bitwa YouTube channel yabitwa Bikore TV cyangwa ukandika swati warike Bikore TV canke amayobera y'ubuzima iyo film ciza ngeze kuri episode 4 uyirabe ni wabona no muri kiganiro uraza kubona link kugira ngo bizokore ndibaza no mu kiganiro cyo mbere twarashizemo link yanyu ya Bikore TV umva biroroshe turasaba rero abantu bariko badukirana ko bocaye bakaraba kugira ngo inyigisho zikwiye neza bazirabireyo ariko kandi muri bwa bumwe nyene no mu gutezanya imbere turashaka kumenya inyuma ya bijya byose wewe uko wifuza ko bizoba muri rya film niko vyukuri bizoba cyangwa wari ufite kundi wifuza ko bizoba kuzotanga ubutumwa neza na neza. Iyi ni episode ni episode kandi ni ndende cyane kuko uno munsi aho ngeze nkindayikina hababaje kurusha ubwa mbere ubu unye Zakayo mwarabonye ko yanyirukanye ubu naragiye iyo nagiye niho hazoboneka mu gice cya 5 ntitubave tusanga twamenye utubanga muri filme yacu episode ya 5 urazi umunsi zosohokerako twebwe tuyisohora iminsi yose lendi aha lendi izoba iriko ndabizi uno munsi irajya kureba uno munsi ni lendi uno munsi irajyako episode ya 5 bo ni kuvuga ngo iki kiganiro ushobora kukibona nk'ejo kuwa 2 ariko umenye ko twayikoze kuwa mbere itariki 12 z'ukwezi kwa 12 2022 bisigura yuko episode ya 5 mwamaze kuyibona ariko uri karakira batakiye kuyiraba tumusaba ko acaza kuraba episode zose gushika kuri episode ya 5 kugira ngo kuko niyo natahura ukuntu ibintu bimeze yego urumva rero episode tugezeho iziri imbere zibabaje kurusha iziri inyuma mugabo hazogera igihe dushikaho iryoha urazi ko hari episode yacu irababaje uva mwe mwibisha ku nguvu kugira tuzogego twabanje kubihigo nubundi nuko nyene biri yego kuko mu buzima habaho kubabara hakabaho no kunezerwa rero hageze umwanya wo kubabara urababara byo hageze kunezerwa ukanezerwa
Ego. burya buzima muri mwese muri ko murakinja film nta woba ijya nkuru yaramukozeko canke ikaba true story kuri we Je navyo nzi. ijya camamare wewe kajya gakuru karamuraba vya vrai Akajya gakobwa. ijya nkuru iramuraba vy'ukuri kuri bimwe bimwe Uti rero cyamamare ni kiremba. oh no mvuze bijya vyo kuri papa na mama we biriya na urumva ngo mvuge ko je navuze camamare ko adakomeye kweli na oya bijya bindi nawo bimenya biza abandi gusa ari nawo usanga ari byo tutabizi gusa je yarambwiye ko akomeye kandi arafise n'umusheri yantuka waramupima umuvyeyi amenya agiye ari kumwana akomeye mu bwana kujya kuntu avutse Amaze kuba umwana wanje uruma ndabizi ngezwa kumenya kuva mu bwana. Giye mwana agwara yarakuze utobimenya bigaca bimenya nk'umukobwa baronderana canke ariko ni sawa arakomeye tuvyizere kuko jewe nawe biragoye kubimenya kaganya ariko senti yarambwiye ko gusa rero niba bandanye bakurikirana filme bazobona aho akomeye rero hari naho usanga bari baramuroze canke sinzi ibintu ni ibintu by'Imana ikora. Filme ikinwa nk'isi ku isi ntawe umenya ivyejo na filme nushobora gupanga ivyejo kuko upanze ivyejo ntuzoburi kura bica bifa rero turizera yuko igikuru nuko tuzokwakira ivyo mubiduhaye neza zovyakenza ko je ndizera story ni nziza by the way congratulations story ni nziza jewe niyo filme ya mbere ndabisubiyemo nafashe umwanya ndaraba ndayimara atakindi kintu nkoze ibyo dukina byose nibiba biriho bikorwa ngaha ku isi umuntu ariyumvira cyane cyane mu abantu ba ruguru baravuga bati umukobwa akajya mu gitanda n'umuhungu bakifukishuka uko nyene bigahera uko nyene kumbe behind habari abantu benshi nka twe dukorera mu bintu nk'ibi turabitahura kuko usanga hari abantu ku ruhande kandi iyo uri muri mood y'akazi uzi icyo uri kurakora ntibipfa oya kuza bihari igihe vyoza ndavyibaza igikuru nuko uca umenya ingene vyitwaramo ega kuza ntubizibira kuza nubwo utabizibira mugabo bivanye n'akazi wa muri ko murakora ugacuraba n'abantu baguhagaze hejuru yawe nibaze ko ivyo vyumviro bitoza meme kuri wewe urashobora ukina role usomana n'umusheri wawe muri film bizu central shaje umugabo wanje vraiment arazi ko ari ko kazi arabizi vraiment ibyo bintu ntabyo yigera yinjiramwo ngo arabe ngo urumva ngo meme ngo yakinye gute ngo meme ngo ngo bamusomye ugasanga umuntu acashavura bivanye naho oya umba watahura ati akabizu nibisanzwe bana arazi ati none nabizu si ibintu bisanzwe nanje okama oya turi ku kazi ndagaze turi ku kazi director wanje akambwira director tumuke avuge bansome kwanje director hamwe yo bahagaze ngaha akambwira ati eme wotegerezwa kumusoma niko sene yawe ivuga tegerezwa okay limite zawe muri filme ni zahe uvuga ati ivyo nokora nibi cyaro ibintu ntokora kwambara ubusa novuga kwambara nk'isutiye n'isiripe ugacuja imbere ya kamera ivyo je ntavyo nokora ariko nka sujipe iwakinye nka lore uri mushuga mami wa bien yemera hari abashuga mami bambara nyene batwika wakinye iyo lore bon sujipe urabita nibisanzwe ngufi oya bazita sujipe ariko bazambara hanze donc ni muzu basiri hejuru y'amavi mini jipe wi ijya wokinu yambaye je sindi umugenzi w'amamini cyane oya urashobora kukina lore bakavuga ati wari umushuga mami yemera twika je sindi umuntu yambara amamini abivanye ngera n'ukuntu noba narakuze sinzi nta mamini mpora nyambara umugabo hageze mu mwanya w'akazi nkaba mbona ati iyi mini ndayambaye ntisarisha cyane usarisha cyane muriko muracyumva bimwe byo kuvuga ati kwambara ubusa urumva imini egume hari imini mugabo hari imini renze ntayo no kwambara
mugabo imini isanzwe ibyo onye nibisanzwe umva sene zo kwambara ubusa izo ntazo nokina wo tumuheba akazi baziguhaye muri industry ya filme yacu hariho ibintu natwe tutoko na director togira nko kwandika filme harimwo umuntu yambara ubusa sinzi ngira bifise bene vyo ndavyumva urumva nuko mu kurangiza ikiganiro ushobora kuba afise akantu kamwe cyangwa tubiri cyangwa dutatu wumva ko tutogena tutavuze nakaye ariko nkeneye ucurira nkeneye je nawe turire twatwenze twaryohewe je ndaguti uratangura amaje nanje ndarira mu nyuma ko nande oya je ndi mu acteur wori mu actrice ariko aba actrice nibo barira vyoroshe kurusha aba acteur bo oya mu misegonde mike nubwo utorira cyane ariko kano kanya ugomba wicuze mu kuvuga gute mu kintu wakoreye umugabo wawe kuko kirababaje kandi nawe vraiment ugarutse ukaciyumva ko bibabaje cyane ku mutima ati wayi namubeshe tubibemwo rero nk'umu actrice hama unyemeze hama twitwahire jewe ndizakayo kano kanya sivyo ndizakayo ugomba ubimbwire tugomba dufatire ku ijambo rimwe ati narakubeshe ujya mwana swi wawe naje kuri wewe mfise inda ayo majambo abiri yonyene tuce tuja muri mpwemu rero fresh tuje mu mwuka neza Zakayo ndazi ko bigoye kubesha umuntu iminsi ingana uko kose ni ibintu bigoye cyane ariko nta kundi nari kubwira nta kundi nari kubyifatamo muri uwo mwanya sinkibesha kuko nta kundi nobandanya ndaguhisha ikintu hazogera igihe ukakimenya iva si umwana wawe. Hello my people, won't there? Wahejeje? Okay. Uri muri industry, uri muri filme, urifuza kwibona he mu myaka 5? Ndifuza mu myaka 5 nanje kunzoba mfise TV wanje. TV wanje naje mfise gukoresha abandi nkavuga ati uno munsi aba bantu baje muri shooting yiwanje bibaye na ngombwa nkaronka n'abantu nkaronka na featuring ivuye mu bindi bihugu. Aho nyene reka dufata akanya kato mu kugushimira cyane twabanye neza twizera ko neje tugukeneye tuzokuronka kandi meme twagukeza kandi kubikoko uri kurakora ubandanye ushiramo inguvu kandi ukanashima Imana kuko yaguhaye n'umuryango gutahure guha umugabo gutahura si bose bagize ayo mahigwe Jesse ndamuzi yako ndamubwira ati congratulations bro warakoze utuntu tw'amateka hanyuma kandi dushimira abakunzi bose ba STV badukurikiranye kuri screen za STV vyari biryoshe hari kwishusho ryiza hari kwimpanuro nziza hariko ivyigwa vyiza cankwe ikintu cyose cyofasha buri muntu ngaha kwisi haba mu Burundi kanshimira abarundi bose bari mu Burundi shimira abarundi bose bari mu mahanga kanshimira abanyarwanda badukurikirana kuko ndazi barahari shimire abantu bose abarundi bose bari mu bihugu byose bitandukanye ndetse n'abanyamahanga bose badukurikirana jewe ni wa musore wanyu nkora byinshi bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh ariko nkunda kwisunga iki impanuro kwigishanya ndetse no gufashanya muri rusange ndabashimye mwese abafana ba STV bye bye ciao ciao reka renda gusabe wewe wadukurikiranye wicaye n'umugenzi wawe muhereze chance ariko nanje cemereza 5 vote twakoranye ikiganiro kugira ngo bigende fresh bye bye ciao ciao STV every story matters.